Imana bahezagire abaririmbye nabumvirije bose, Imana ibahe umugisha. None turahaye kaze babo baje mu nyuma tumaze kwakirana kugira nabo nyene dusangire ivyo Imana itegure kuri uyu munsi. None turahaye kaze umubwiriza dushikirize ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Hari n'uwundi hano muzimije nawe nasgire kamwe. Ego najewe reka nihe kamwe kuko none jeho kuki muraga hezagirwa, muraga hezagirwa, muraga hezagirwa n'Imana, muraga hezagirwa. Muraga hezagirwa, muraga hezagirwa n'Imana, muraga hezagirwa. Dusumvye ngaho gatoyi umuvuduko. Muraga hezagirwa, muraga hezagirwa, muraga hezagirwa n'Imana, muraga hezagirwa, muraga hezagirwa, muraga hezagirwa, muraga hezagirwa n'Imana, muraga hezagirwa. Ishengero ry'Imana, muraga hezagirwa, muraga hezagirwa n'Imana, muraga hezagirwa, hezagirwa. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Mbega hari umuntu atagomba guhezagirwa? Abagomba guhezagirwa. Haleluya! Ndakwipfurije umuhezagiro utangwa n'Imana. Ahaga ubutumwa jewe ndabuhejeje. None nohamagara abagomba guhezagirwa n'umuca muza muriruka none. Ibintu bigora no guhamagara baza gutunganya ubugingo kuko Satani acajamwo, mugabo muri ibi Satani ntiyinjiramo. Reka rero dusoma amajambo y'Imana atari menshi. Imana yampaye ngo tuvugane, tuyasanga mu cete c'abanyefeso
igice rimwe umurongo ugira gatatu. Uyu munsi hari ibintu byinshi byovuga ku munsi ugira 8 niyo Yesu yagendera babigishwa 11. Hakiri kare yagendeye bariya 10 akivyuka, ariko mu minsi 8 yagendeye bariya 11 Tomaza yagarutse. Ni naho mumunera ku kiyaga c'Itiberiya asubira kubagendera ukundi. Nari kuvuga ivyo ariko ikintu Imana yambariye tuvugana muri aya majambo canke muri indirimbo tumaze kuririmba. Gatatu cete c'Abanyefeso igice ca mbere umurongo ugira gatatu. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mwijuru muri Kristo. Imana nishimwe. Ndasubiramwo, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mwijuru muri Kristo Yesu wacu nahabwa icubahiro. Nta muntu n'umwe atagomba guhezagirwa. Umuhezagiro jambo tugomba kuvuganako muri iyi minsi murazi hari ibintu vyeze. Umuntu wese murahura ngo Bwana kubariki, ugacuba ngo amina. Suko babigenza. Yego atakinda kimwe abajije ataki. Umenga umuhezagiro ni kintu umuntu agaba yoho agomba uwundi akamwima mengo, kandi ivyo mpora numva ngo arenga umuhezagiro ngo mwese muwakire, ngo vuga ngo turawakiriye, aravuga ngo turabicakiye. Mbora mbabazwa nuko usanga acakiye ubusa. Nivyo bimbabaza. Kandi Yesu ntibavuga ngo nibamucakira, bavuga ngo cakira visa, cakira mahera, cakira imodoka, cakira urupangu. Ngo ame ame ame. Sivyo ngomba ko tuvugana. Muhezagiro urafise yuzanana. Ngaha tubonye ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, ngo yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mwijuru murinde. Haleluya. Ndaza kuvuga imihezagiro 5 mu mwanya muto ushoboka. Ucuraba wewe icubuze, ucuraba ico wokora, kuko umuntu usigitungwa. Umuntu n'umuntu afise ubwenge bwo guhitamwo kuvuga yego canke oya. Hano tubonye ko Imana ubwa mbere ari duhezagira, ariko ivyo ngomba kuvuga abo bantu umuhezagira ushobora gushikako biherahe. Umuhezagiro wa mbere muri 5 ariko muri myinshi Bibiri ivuga, ariko tuvuge 5 gusa mu majambo make. Duhere mu Itanguriro 12 umurongo wa mbere kugera kuri 3. Murabi yuzuzananye. Hariho abantu bibaza ngo bohurira n'umuhezagiro mwibarabara. Oya, uyu ngomba tuvuga ubwa mbere uhera kuri wewe, ukuvako ukongera ukagusubirako. 12 umurongo wa mbere kugera kuri 3 n'umuhezagiro w'abandi. Ngira turashitseyo ababangutsa kuzingurura. Hariho abarondeye n'abatarondeye. Hari nuvuga mwitangura kaja mu vyahishuwe, aza gushikaho tuza dusohoka. Rero reka dusome murongo wa mbere no kugera kuri 3. Uhora habarira Aburamu ativa mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigira rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. 3. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mwisi zoherwa umugisha. Ajya kuri 3 nsubireyo. Abazoguhezagira nzobahezagira. Navuze ngo nkoresha umwanya muto tuhafatanye n'icete c'Abaroma 12:14.
12 kuri 14 cete Pawulo andikiye Abaroma. Ngeka mbe ndasoma nawe buraharondera. Ababahama mubahezagire ntimubavume. Yesu adutabara. Ndiko ndavuga umuhezagiro uva ku bandi kandi ugacukugaruka ko wewe nyene ubwa mbere wahere kuri wewe. Aburahamu abarira ngo biriya byo kuvuga ngo mu nzu ya se tubireke, amubwira ngo abazoguhezagira, uzoguhezagira nanje nzomuhezagira. Ugomba guhezagirwa byasaba kuhezagira Aburahamu, nawe ugacushikirwa Imana ikaguhezagira, ariwe watanguye guhezagira abantu. Hariya mu cete c'Abaroma Bibiliya ivuze ngo ababavuma mubahezagire, ntimubavume mwebwe ariko mubahezagire. Abantu b'Imana mu kanwa iwabo nta muvumo uriyo, nta bitutsi biriyo, ibiriyo n'umuhezagiro. Haleluya. Ivyo rero biva kuri jewe, biva kuri wewe. Hari abantu bafise akanwa kabangiye, erega akanwa karanka. Ibintu byose bishobora kwanka. Ushaka kugira abana bakakwangira, ushaka kugira umugabo akakwangira, ushaka kugira umugore akakwangira, n'akanwa karakwangira. Undi mugabo yavuze aterega umenye ko ibintu byakugoye, yari afise inka yica, aterega reka inyice. Jewe umugore ntitubonana, umwana ntitubonana, none inka nayo twobonana gutega yemwe. Haraho umuntu rero agira akanwa kakamwangira. Mugabo ngaha Bibiliya ivuze ngo ababahama mubahezagire ntimubavume. Uzoguhezagira nzomuhezagira. Haleluya. Bituvako twebwe nyene. Uwo muhezagiro uva kuri wewe. Uri mubavumana tahira ivyo, uri mubavuga abandi nabitahira ivyo, uri mubagereka ibikukindi tahira ivyo. Nivyo nyene wakira. Ababahezagira, uzoguhezagira nzomuhezagira. Ababavuma ntimubahezagira, ababahama mubahezagire ntimubavume. Urazi ko twamatuvuga ngo turafise abansi bacu, hari abansi jewe baranyanka, hari nuvuga ngo jewe baranyanka, utibaguhora iki agaca kibura. Uno ngo jewe baranyanka, utibaguhora iki ngo jewe narize, none wize wenyene. Jewe baranyanka baguhora iki ngo natunze, none utunze wenyene. Jewe baranyanka ntabansugira. Ababahama barashobora kubaho, mugabo wewe ubahezagire kugira ngo Imana ibone inzira kuguhezagira wewe. Ndaza kubereka tuza kuhagera. Hari ibintu abantu bitiranya. Burya umugisha n'umuhezagiro ni bibiri bitanahura. Bibiri tuza kuhagera. Ndiko mvuga ubwa mbere umuhezagiro twahereye ko ni n'umuntu ahezagira abandi. Ugomba umuhezagiro uva ku Mana, wowe ubwawe banza uhezagira abantu. Hari n'abantu benanira guhezagira abana babo kandi barabavyaye, binanira guhezagira abagabo babo kandi bubatse, binanira guhezagira abagore babo kandi baravyaranye, binanira guhezagira umubanyi kandi ari harahurahewe. Uwa kabiri, umuhezagiro ugira kabiri, nagerageje kwegeranya nabo umuhezagiro uva ku bavyeyi b'umubiri. Papa na mama bamvyaye, papa na mama bawe bakuvyaye. Aha nta numwe ari ngaha atarose se na nyina, naho butabamenye barabayeho. Kuko niho wamanutse ukora kuva mu ijuru wewe, wavyawe n'abantu mu buryo bw'umubiri, nyama n'amaraso. Umuhezagiro wabo rero nabibonye mu Itanguriro 27 umurongo wa mbere. Subirayo, ibintu byose niyo biherega bifise aho bihera.
iyo bitagira ikimazi iyo barayikuyemo bakazana ibishasha gusa, ariko ko bayifatanije aha birafatanye. Itanguriro 27 umurongo wa mbere. Isaka ashaje, amaso yiwe asigaye abona ivyijiji aho iwisha gusa. Ahamagara imfura yiwe Esawu, atewe mwana wanje. Aritaba ati sabwe. Aramubwira ati raba ndashaje, sinzi umunsi ruzompitana. None nda rero niwabira ivyo uhigisha umutana wawe n'umuheto wawe, ugende mw'ishamba uhige, undonderere akanyama, uheze uteke zicumbe nk'izo sanzwe nkunda, uzinzanire ndye, mbone kuguhezagira ntaragira gute, ntarapfa. Nyina wa Isaka, nyina wa Yakobo na Esawu. Murongo w'9. Genda mu mukuku unzaniramwe amasuguru y'impene 2 meza meza, nage ndonderere so, mutekereze icumbe nkiza sangwa akunda, na uheze udishire so arye, kugira ngo aguhezagire ataragira gute. Mwabantu mugifise baso na banyoko, kora ivyiza kuri bo babahezagire batarapfa. Ega bazohwera kandi uje muhezagire bazogenda bagucanya. Muriko muranyumva? Mbega umuhezagire w'abavyeyi urafata. Ingene ufata ntavyo nsoma kuko murabifise, muravyisomera namwe. Ndabatera umunege kubera iki? Birahanyene murakurikirana nibi nyene. Haraberega harabaherukira gusoma Bibiliya ngaha. Muraza kubirondera ibyo ngire mvuge. Uyu mugabo Isaka ashaje, murabizi ko abana baje ari 2 ari amahasi, bukuru Esawu, butoyi Yakobo. Hanyuma rero bamaze kubaho umwe wese agira ijya atorana, cyo gituma mudakora bimwe. Bamwe mudandazirengarenga, abandi bitenge, abandi ibitambara byo mu mangazini, abandi amatomati, abandi ubugari, abandi amavoka, ni byinshi ntabyo ivyema no biheze. Kandi buri wese cyo watumbereye hajya umugisha wawe ni yuri. Muranyumva? Mugabo nabonye hari imwe bizogenda bizohava biva ku isoko, ariko n'ivyimviro by'iwanyu nk'akarorero. None nk'abantu uno munsi bakora mu masaro, tona ko bamwe mugire muzuhave mu wimakazi, none ko mwayigumije none muguma muyikoreye. None kandi muyikoreye nta kazi baronka. Ega baronka akazi ko muyibashiriye ngo bagire ico bakora. None muguma mwiremetse kugeza ryari. Iyo soko izohavye bura bakiriya. Umviriza ngaruke ngaho. Yakobo atorana gufasha nyina muhira, mugabo Esawu nawe atorana guhiga. Kandi ivyo bikorwa 2 ntibikunda, nta muntu yogikora ivyo 2, nta muntu ashobora kubikora, ntibikunda. Mbere twarakivuganye ikinyere gituma ngo nimwosoma. Yakobo rero agaca asigarana na nyina, reka mu buryo bumwe ndamwita ivyo 2 tavuga, yari kinebwe, yakunda kuza ko kwiruka, nta bunebwe bubaho guhiga. No muri mwebwe hari abo baganga bagira tumviriza turavye wamagara yawe ngene ameze, turavye n'umutima wawe ukora. Ivyo ntugenda wicaye mu miduga bireke, zorogana n'amaguru, ugorora imitsi, uduragira sport. Akiyumviriye azohera. Harabo duhora duhura rero aho mwibarabara, ugasanga ntanyiganga kandi nkako ntigeze yiruka. None abandi bafite imyaka 60 70 ngo niyiruke yo bishobora. Hakaba abandi babibayemwo bati wiruka, ati yo nukoroga intambi bisazi ndagenda nyene. Yakobo rero ntiyiruka, yaguma muhira agafashanya na nyina ibikorwa, ariko Yesu abakamuhigi. Kandi muri abo bose umwe wese yashimigwa ivyo akora. Uyaguma muhira nyina yaramushima, yaramufasha. Uyagenda se yaramushima, kose ivyo ataronka muhira nyina mu vyo yateka canke Yakobo yamufasha nta nyama zarimo, kandi nyama nawe yarayigomba. Kandi urabona umunsi yagomba guhezagira avuga ati mwana wanje nza gutanga umuhezagiro mbonye iki. Akavyambe ntakabona njampezagira ntakabonye, kandi uno musize guhindura n'inteko ndazi ngene uruteka
ariko unamutse gusumvya hari uziteke zinoge zicumbe. Undi mutamu umwe niwe ayamenyo muna tugendana harahagabanuka, uko tugwiza iminsi niko ne yagabanuka, kandi hari igihe ayasigaye adahura ugasanga yinjiranamwo. Umutamu umwe acavuga ati yo, ati numvirije rero inyama za kino gihe, ati ndizikiryoha kweri, ati wapi ntacanga kikirimwo. Ubundi yamuravye nawe ati yo erega inyama ni za zindi, kiriya gihe warumva icanga warazihekenya, none ubu ntazugihekenye he nuku wo kumva icanga kinyama gute utayihekenye, uyimira uko nyene, none wo kumva imota gute? Esa ati nashaje, Isaka nashaje zigumye, kandi umuntu akomeye amenyo nawe agomba idahiye, banigana ntihayumva. Uze kuyiteka imbere nk'igitigu, niho nza kuguca ndaguhezagi. Ingene vyagenze mwarabonye ko yagiye, ko ataragiye kwandura, agiye guhiga nawe ushobora kuronga canke ukabura. Yararonse mugabo yatevye, ariko wahize mu bitungwa biri muhira vyaramworoheye yarayibaga. Ati numvise so ava kwa muhezagira abonye inyama, hagiye gusanzara mwishamba ngahazira hari. Mama ndagize amakenga, ivyo bintu kurambarira numva bitarengana, ashobora kumvuma mu gishingo c'umuheza kandi akamvuma ari papa biramfata. Teka uwo muvumo wovumo urazoba kuri jewe, so wikorera mwana wanje, mbere nzanira impene zirinda kwereke ndazibage. Amayeri bagize ngomba kuvuga rya jambo gusa, umuhezagira w'umuvyeyi Isaka aragomba guhezagira Esau, ariko nyina wiwe aravuga ati uwo muhezagira wa papa wiwe urafata, uraza gufata Esau, kandi jewe Yakobo naha nkorera naha mfasha nta muhezagira mfise nza kumuha jewe, kuko jewe sindise ntibikunda. Naho rero hace haza ikibazo mu nyuma c'imihezagiro, kubera uyu muntu yarondera umuhezagiro yitwa Esau, yarasadana umuhezagiro, yari yaracumuye ntiyihana, yacumuye ntiyihana, bica birakata birakunda. Umuhezagiro warabaye ko yamuhezagiye, muzosoma mu gice c'28 muzovyibonera, niki c'7 cyari bwahere kugeza aho yarize ati none papa nta muhezagiro namuke wasigarije. Ateka erega murumuna we namuhaye kukugaba, azokuganza, uzokwirirwa wiruka, uzohora urya bikomeye, mbere uzomubera umukozi. Araturika ararira ati nta nagakaye wasigarije, ati ico nasigaje mwana aje aho urangoye, ivyo amuhezagije mwarayibonye, ngo uzoba kure y'ibiro vyo mu ndimi, ibiboribori vyo mu ndimiro. Amagogwa akomeye cyane, niko ndavuga ngo umuhezagiro w'abavyeyi, kandi Yakobo waramufasha uwo muhezagiro. Uyu n'umuhezagiro w'abavyeyi. Hari abantu rero canke ahandi abana, niko ndavuga abana bagifise abavyeyi, nyina se yamuvyaha agenda yicuza ku mwana yavyaye, akababara, agakora ibidakogwa, akamusambanirako, akamunwerako urumogi, akamubera imboregwa, akaraba uyu mwana. Mbere haraho umuvyeyi ababara ati nivyukuri ndavye ingene wangoye no mwivyara ryawe, ndaco no gukuyemwo wandiye kare. Umuvyeyi akicuza akababara, umuvyeyi akagenda n'intuntu mu mutima, cyaba imanza z'abandi ndazamamwo, abantu ndabaterera, abantu ndikorera imanza zawe, none jewe ngire gute? Bama bagenda uko, bama baca mu mbavu, batwara inda, ndogira nte jewe? Akagenda ararira, ayo marira ya nyoko ijazo gukurikirana. Arababara. Umuhezagiro w'abavyeyi si ikintu gitoya cyane. Bibiliya imbarira ngo mu mategeko 10 cyangwa amabwirizwa 10 rimwe ririmwe rivuga ngo wubahe, wumvire, ububahe so na nyoko, kugira ngo urambire mu gihugu uhoraho azoguha. Umviriza ijambo ry'ibanga riri ngaha, si ngombwa
ngo papa wawe canke mama wawe babe bameze neza. No, bashobora kuba abantu batagondwa, ariko bagondwa batagondwa wewe ubaha. Amen. Ubaha kugira ngo icyo Imana yavuze kigushikire. Nta kuduza ibitugu ngo ndakuze ubu, ngo ndimenya, ngo nditurutsa nkicura. Yego iturutse une muso usanga witunuye wowe nyene. Yego uwo ni uwa kabiri. Kandi nkiri kuri uwo Abacamanza 17 umurongo wa mbere, uwa gatatu sinza kuwumara ndawuvuga igice cawo. 17 mu Bacamanza. Kandi hari umuntu wo mu mugamba wa Efurayimu yitwa Mika, abarira nyina ati za shekeri z'ifeza 1,100 wari wibwe nkumvuvumana, nijewe nazitwaye ndazifise. Nyina aravuga aturagahezagirwa n'uhoraho mwana wanje. Nuko adisubiza nyina izo shekeri z'ifeza 1,100. Nyina aravuga ati zifeza ndazeguriye uhoraho, Yesu adutabara, ngo zibizera. Mbere naravuze ngo hari abantu ngo batora mu nzu yivye nyina, yivye se, yivye mwene nyina, yivye mu nzu, ariyumya. Uyu mumama, uyu Mika ntabwo yari yamenye, uyu muvyeyi ntiyari yamenye umuntu yamwivye. Mika yarazitwaye ayo mahera 1,100 kandi yari make. Shekeri ayatwaye ariyumya, nyina mukayarondera arayabura, acatangura kuvumana rero ati uyu mugesera yameneye kwinzu, uyu muyobe. Wa mwana aravyumviriza, hari uyu Mika arumviriza. Tebagabo jewe ibintu ibi, iyi mivumo mama ariko aravuga kuri jewe iramfata. Araduka ati mama umviriza rero ndakubwiza ukuri, yama shekeri wamwe arondera amafeza yawe, warondera 1,100 nkumbuye arondera uvumana. Ushishikara kuvumana umbabarira, ngaya nije nayatwaye nganda yakuzaniye. Raba nyina acavuga ngo iki, uragahezagirwa n'uhoraho mwana wanje. Haleluya. Aramuhezagira naho bwa mbere mwako ngo yariko aravumana. Bavyeyi ntimwihute kushiraho ibivumo, oya, rorera musengera ashobora guhindura, arashobora guhinduka. Wa mwana ati jewe ndaje mama nshira urubanza dukwiranye, nije nayatwaye kandi hengaye araco ndayagira. Biracashoboka kandi yari yafashwe. Ntiyari yafashwe, oya, wenye narifata mu mutima. Ngaya ndayazanye. Nyina arahindura imvugo. Ico mpa muri kino gitondo Yesu agahindura imvugo kuri wewe. Amajwi yakwagiriza bigahinduka ukundi, ariko bizanana n'igihe ryari n'ukwemera k'umuntu wenyene yiyemeye atakwagirizwa. Aturagahezagirwa n'uhoraho mwana wanje kandi amafeza wari wajanye yagiye kwashekenera uhoraho bibi vyera mu ngoro y'Imana. Uyo n'umuhezagiro w'abavyeyi. Gatatu, umuhezagiro w'abakozi b'Imana. Umuhezagiro w'abakozi b'Imana. Hari igihe umuntu hagati ati Yesu abahezagire, wame uwoga ni uvuze, hari n'utavuga kuko ntavyo muzi, murakwiye kuvyigishwa. Umuhezagiro w'abakozi b'Imana. Guharura 6:22. Guharura, ona abantu banditse ibi batwandikiye neza. Harabahora ubwira uti soma, agacabura hasoma, cyangwa umuga uti soma agacavuga ibindi. Abanditse guharura, harugira ngo nuguharura, ngo nuguharura, eka so guharura, nuguharura ibiharuro. 6:22. Umuhezagira abaherezi bahezagira Abisirayeli, uhorabarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe utuku abariko muzohezagira Abisirayeli muze muvuge mutohora haguha umugisha akuzigame
uhora kumurikishirize mu nyonga yiwe akugirire neza, uhora kurabe neza guha amahoro, uko abariko bashira izina ryanje ku Bisirayeli nanje nzobaha umugisha. Gusubira mu Byagezwe 2:1 umurongo ugira 5 umurongo umwe nasomere rimwe 21 umurongo ugira 5 maze abaherezi bo mu ruvyaro rwa Lewi bigire hafi, kuko abo ari buhoraho Imana yanyu yatoranije ngo bamuhereze, ngo bahezagira n'abantu mu izina ryiwe, kandi nibo basanzwe baca imanza zose z'imiburano n'iz'inguma. Yesu adutabara. Urashobora gutora umuntu atazi guca urubanza rw'umutima, n'uwakomeretse atoshobora kumuvura ngo ugiye ngo aguhezagire, yo bikura hehe? Ndavyagira ega ni Bibiliya ngaho. Bene Aroni Abalewi nibo bari baratoranijwe umuhezagiro, abaherezi bazohora bahezagira ab'Abisirayeli ihanga ry'Imana, bazoba nguhoraho aza kurabe neza byagenda uko, aza kuzigambe byagenda uko, aza kumurikishirize kandi naho batobivuga Imana yo bikora, ariko yari yarababwiye ngo baze bahora babikora, umuherezi w'abakozi b'Imana. Yesu ashimwe. Hari ibindi byo kundi musozi, ariko sivyo twatumbereye. Dutumbereye ikintu cyitwa umuhezagiro. Ikinyuna cy'umuhezagiro n'umuvumo, kandi navyo baravyemerewe. Hajya bari imigwi ibiri n'imisozi ibiri yo guhezagira, hari wo guhezagirirako n'uwo kuvumirako, yari ibiri. Nutatwara umuhezagiro wawo uzotwara umuvumo wawo, kandi uzogira ingorane. Ariko sivyo, reka ndaharengana. 3 4 umuhezagiro wo gukorera Imana, umuhezagiro nk'abantu bakorera Imana. Maraki 3 umurongo w'9 3 umurongo w'9 mu gitabo gihereza isezerano rya kera 3:9 handitse ngo wamuvumo bumwe kuko ihanga ryose uko mungana mwangunze, muzane mu bubiko ikigira 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ibe mw'ivyo kurya, enda nimubengeragereshe nikuhoraho n'ingabagize, murabe ko ntazobagomora ingomero zo mwijuru nk'abacunjuburira umugisha mukahoraho mu kwiza. Nzokankamira ururyi ku bwanyu ntirwonona imirima yo mu ndimiro zanyu, kandi n'umuzabibu uwo mu ndimiro zanyu ntuzorumba nikuhoraho n'ingabo agize, kandi amahanga yose azobita abanyehirwe, kuko muzoba igihugu c'igikundiro nikuhoraho n'ingabo agize. Yesu nashimwe. Umuhezagiro w'abantu bazi gukorera Imana. Hariho umuhezagiro mwawubonye, bingeragereshe murabe ko ntazobagomera ingomero zo mwijuru, kabacunjuburiye umugisha mukandaho mu kwiza, n'ibindi nzohonya ururyi runte mu ndimiro zanyu, n'ibindi. Ibintu by'Imana biragoye. Ngaha iyo abantu bari babitahura neza uko ijambo ry'Imana rivuga, gukorera Imana baba bitanguranwa, baba bitanguranwa gukorera Imana iyo babazi ivyiza bibamwo. Mugabo benshi babona ari kubagora. Mugabo subiza amaso inyuma murabe, mbega abantu batazi gukorera Imana na buhoro buhoro ko mubona ngaho mugahinga muhora ku mabarabara, ubona basabate kwata ayo mahera yabo barayagendana barayagumya, nimba bari nayo bagira bagituma tayo bafise. Hamuko ari Imana twatwe yumvire kadoca kure 10,000 byawe canke 100 byawe kadana mugo afise ingorane. Wewe uwakorera numukoresha witerabwo. Bamwe ntimwagiyeyo, ubwo je naragiyeyo, naraherekeje umuntu ku mupfumu, je naragiyeyo. None umupfumu ngire mvuge kuri mwebwe ntimuduze urutoka bagiyeyo, je nije navyemere nawe abimbajije. Abagiyeyo akavuga turatomboye kunsanzeho kandi kuje no munsi, iyo uze ejo ntivyokunze ubaye wapfuye.
ako n'akantu ka mbere aherako. Ejo hageze ejo utaraza wowe wapfuye. None ngeragereza ngo witeguye. Ndagerageza ngo miliyoni 3 urayafise. Oya noronkazi ngo genda bazuya kuganduka kugenda. Mbega itongo ntirigurishwa. None hajya bibaza ngo utarigurishe ntiwoga umuriho. Yakuranduye umutima nukuri itagurishwa. Canke igitungwa kiri muhira uyo muntu yafashwa muri ubwo buryo bahenze kumbe n'umumama. Uyo mutama ntamucanuwa nyamara woyingurishiriza ntugomba ko ngenda ukizanira abandi. Uzana bakiri bashasha. Mbega naje warumba induru zibinduru. Uriya mukoresha wabo aterana ubwoba kandi amahera barayatwara. Abadakoze muri ubwo buryo amwica ubwenge kuko ajya nyoye inzoga zibiri. Ibizakurikira mu nyuma ntavyazi. Nivyo afise muhera bigurisha yakamadeni azoda kuriha za nzoga. Ivyo mvuga ndabizi asigara sororera n'abantu atazi. Yose yamahera irafise akamuherako nayo bagira. Iyo abantu bari bazi mwishengero ibanga ryo gukorera Imana bakabitahura neza umuntu wese akabimenya, abantu baba babitanguranwa. Imana ikwemere kwakira ivyawe. Imana idakenye, Imana idashonje. Muri Zaburi yavuze ngo nogomba ibintu by'inyama no vyaka umuntu jewe Imana. Imbogo, impongo, inzovu, bwa bukabwa iwacu bwose igomvye zose ndazirarira. Uwo kwanka nindi ngomba ndazirarire zose. Uwavuga ngo waje ntukoramwe. Imana ni kenye. Mugabera gomba ko twitwa ko tuyikorera, dukorera Imana kugira ngo twebwe turonke umuhezagiro. Bingaragarashe murabe ko ntazobagomara ingomero zo mwijuru nk'abacuntuburira umugisha mukorana naho mubikwiza. Nzokura ururyi mu ndimiro zanyu. Ngomba mvuga ururyi. Ururyi rurashobora kuba mu mufuko, ururyi ruba mu muryango. Harimo ngo jewe sindima ngo urwo ruryi urarima none ntukora. Ushobora gukorera umuriyoni canke na 3 mugo kwezi kugahera uri mwideni. Ngira bamwe muramaze kubibona umwana agafatwa canke umugore kugira ngo ayo mahera ururyi ruyinjiremwo agafatwa. Ibitaro vyose amasikanere yose ukajamwo amahera bakayakira buginga guheranye ngo ntangwara tumubonanye ugacutaha ubwo sururyi none babambuvuye hehe kandi wayatanze ntuva ngusubiza amahera ngo mutabosi ingwara yo ngo amahera yanje barayatwara nyene rego go n'ururyi. Novuga byinshi reka ndabireke ngarukirize kuri ivyo. Nzokankamira ururyi iyo mu muryango ataruryi ruhari. Igiti kimwe c'umwembe kiratunga umuryango amezi 6. Ariko ni hawe mu ururyi hari udukoko tuza ugasanga myembe yose yarabotse. Rurya n'ururyi. Igiti c'avoka kimwe kiratunga umuryango amezi 6. Ariko hakazamwo ikintu citwa ururyi. Aborera hejuru atarakoroka atarera kabora. Ayandi akambara ibintu mengo na mabuye. Muriko muranyumva? Nzokankamira ururyi. Ururyi gwaje ushobora kubukora nuhembwe. Ururyi gwaje uradandaza abandi badandaza bakunguka wabikanka. Ururyi nzokankamira ururyi mu ndimiro zanyu. Abandi bazobita abanyahirwe. Dukei narose jewe nkamenge ndatujera nimba darari ya kimbati canke uduharage jewe madamu n'abana turagushimiye Imana vyagenze neza.
icyo wateguye gukora kigakora ibyo wateguriye. Mugabo ururyi nzokankamira ururyi, nta muntu akankamira ururyi. Niho cy'Imana ico. Sinja gusomayo mu cete cyabikone kigira kabiri cyo bya 6:9 uriya mwanditsi avuze ngo umuntu abikoza bikora nezerewe apana nk'ikori. Ntuzokorera Imana nk'utanga ikori kuko nta umukirisi umwe yaragize ingorane hariya nahora sinari bwajeyo. Umuntu rero yamwandikira ibikorwa hariya mu biro. Uyo muntu agira amakosa ati banza urorera ibikorwa ngo je watego ngo mamahera yanje atayahate mwampera mu biro. Umukozi Imana aramwitegeza ati aho urashimitse ati ndashimitse. Ati kushimitse rero mparesi naguhaye ndagusubiza amahera yawe. Harese bahora baguha yuzanye ibikorwa. Resi baraguha. Nico gituma ukwiye gukora utameze gute. Utidadomba. Nukorera barya oya barakwakirira ngo babishika no kwiye gushika gusa. Undi mutama harimwe abashora kumwumva ni namuvuga no ntamuvuga izina. Atanga ikibanza umuntu umwe. Agihe umukozi w'Imana atahantu rero hakwiye kuzokorera Imana. Hashira urusengero baruhashira. Nyene gutanga ivyo bikorwa aragwa. Aguye atumviriza pastor. Jenje gutora shaka kibanda canje. Kada tamwitkorera kwa musitanteri. Santera bumviriza turaga mutuvu ubivuga kwikati yemwe. Ico mba kwicyo kibanza jewe nukuri simbarira. Ico yabanje kumubwira ngo none ngwicete ngo mwaguriye ko nguragifise. Ati jewe nogira icete caguze itongo ry'ishengero. Ati biri hari Sweden nta bikiri ino. Muri Sweden niyo biri. Hanyuma rero amubwira ati none uvugiye kuri ico kibanza c'abandi. Ati kibanza yaragitanze mubaze yaragitanze turandika. Jewe kugisubiza sinovyanka. None wewe wo musaba ubutumwa twamuhaye yo buduha. None wo kwa kubutumwa wakiriye aho wobusubiza. Wo bukura hehe? Tino mupfasa ubwo butumwa ugarukana ati no bukura hehe? Nikibanda cuheba. Musariri gwacho munarira guca. Umviriza. Ururyi rurashobora kugundwa Imana ikarukura mu byacu. Icyanyuma umuhezagiro w'abantu basenga Imana ariko kandi bihana. Abantu basenga bihana barafise umuhezagiro uva ku Mana. Itanguriro andiko ndahezaye. Itanguriro 3:2 32 Itanguriro. Avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi n'inshoreke ziwe zomi n'abana biwe uko ari 11 aja bukicambu ca Yaboki arabajana abajabutsa uwo mugezi ajabutsa n'ivyo yarafise vyose. Maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana bashisa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye akora ku mutsi wo kunyonga yitako ryiwe. Umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati ntucitwa Yakobo ukundi ariko wiswa Isirayeli kuko waniganye n'Imana n'abantu kanesha. Yakobo aramubarira ati ndakwinginze nyibarira. Aramubaza ati umbariza iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yitaho hantu Peniyeli. Ati mbonye Imana imbona nkubone none henda cariyo. Izuba rirasa akirenga Peniyeli agenda acumbagira itako ryiwe. Yesu nadufashe. Agenda acumbagira itako ryiwe. Umuhezagiro ku bantu basenga Imana
ariko kandi bakihana neza bakatura neza. Imana iratuza, bantu baratura, birasaba ko abantu batura ibintu babayemo. Umviriza, hano Yakobo yaragarutse guhura na umwe mwene wabo yamutwara umugisha. Mugabo arimvira ati yemwe jewe Yakobo nahunze Esau agomba nyice, none ko Imana ambwiye ngo ngaruke, none kandi aracariho narahwera kuko yaramaze imyaka 20. Yakobo yaramuhunze, yari myinshi. Mugabo kandi umuntu yavuze ngo mvuye gutanya ukora arankwirikira kandi ngo akabi ndaho kaja Esau agumaho, ahindire ko ahwera arabura. Aje rero ati mwabagore banje, cyo gituma twasunya murongo twari ko 2022 berekana ubutunzi ivyitwa umugisha, ariko atari umuhezagiro. Abagore, abana, inshoreke, abakozi, ibitungwa, ibihinda, ivyo vyitwa umugisha ariko si umuhezagiro. Yakobo yarabifise ariko nta muhezagiro yagira muri we, yarabigoranywe. Iyo umuhezagiro uhari ukura amagorwa, ariko umugisha nukura amagorwa. Mbere kesho umugisha utera amagorwa, ariko umuhezagiro umara amagorwa. Amen, haleluya. Mbega ivyo muravyumva? None abanyamahera menshi no bene amahoro harahayagira, agaca banga uyu mugore wanje ngo gasa nabi, ngo ntitwari dukwiranye. kandi ivyo bivuye kuki? Ku mahera. Agikenye bari bakwiranye. Mbere agikenye yavuga ati warakoze ko wanyemeye, wanyihanganiye mu bukene bwanje. Mugabo amaze kuronka ngo wewe usa gutyo, ngo ari abantu bazi gukaraba vraiment, ngo atari mwiruka kuri wawe bisiga amavuta akabafata vraiment. Yego, ayo n'amahera. Ega sabagabo gusa, n'abagore nukuri ntababonye. Arironse ngo we nguru umugabo mu bandi vraiment wewe mu bandi oya n'umugabo wenyene kuri wewe, mu bandi ubuguye kandi ayo n'amahera. Amaze none wewe ntunyambika, wewe ntungaburira, wewe je n'inzu no yubakira je yombamwo, wewe urankanga, wewe urankanga kandi kera yaragukanga. Yo ningorane yiki amahera, umugisha apana umuhezagiro. Mu muhezagiro naho bububuyi barabusangira kandi bagashima Imana. Mu muhezagiro yambare kotewu agira ati ndagushima mushinga ndaye wanje, ntaco utakoze ngo mbegwe. Erega umugore agifise ubugingo avuga ati ndi mwiza ku mugabo wiwe, ntahandi aronderera ubwiza. Ariko iyo baguye barondera gushimwa n'abahita ngo bace babagirane none. Baca babagirane none. So muri jane umviriza rero ngaha Yakobo, ndiko ndavuga Yakobo jewe, mwebwe simwe ndiko ndavuga Yakobo. Ati jewe ikintu contaba igihe nahunga mu kugwanje Esau, hari ahantu nageze hitwa Beteli, ndisegura ibuye, ndasenga, ndavugana n'Imana. Imana iravuga ko izobana nanje. Nabonye icuririzo, ndahashira amasezerano, niyanzigamira mu gihugu ngiyemwo nkazoba amahoro, nkazogora kwa data taco nabaye, nzotanga ibigira 10 n'amashikanwa kuvy'Imana izogera impa vyose. None rero kwa mukugena nasenze nubu ngire nsenge koko ndasubiye muhira. Hari abantu basenga bakigowe, bamaze kugira utwo baronka ukamuraba ngo ubundi muvyita ngo iki, ngo ndinde, ngo nibizi, ngo ndibize, ndafise ibikorwa byinshi, akazi ni kenshi. None ibanza kwaka mukikubona kukirago. None ko ivyo yobishobora ntimeze nka jewe mugabo, irakwitegereza nta mwanya ugira. Ariko arigeho wavuga ngo wontabara Mana, wontabara Mana, agakengegwe mfise, nta jambo nkigira. Yakobo ati
nagiye ndi nkokore ndi jenyene ubu ndi kumwe n'abagore n'abana n'amasho n'abakozi oya reka tuvugane na yamana kuko hirya yibi mbona hari undi mugabo sindamuturukira ntasenze carapfukama kubaza ngo satani wamuturukira utasenze Imana wewe reka satani araramvye ndafise imyaka ngiyo yiwawe ndimunganye imyaka satani aravuga ngo we turangana ngo umwana wejo satani urazobaza Sauli ariko aravuga Goliyati amubwira Samweli ati orega wewe uruwejo ariko uwo mugabo nuwa kera mu ntambara arabimenyereye ariko Dawidi gaca kavuga teka yarabimenyereye mugabo najewe ngaha no gushingira intare naje narimenyereye none ko Goliyati yica abantu kandi ateye ubwoba ari iki ntambwe n'umunsi n'umwe ari iki dubu ariko jewe ntubone mwere kumwe namwe iyo ndagi intungwa za papinama haje dubu cyangwa inama sara umwagazi kubita ngayaga canze mvu kivumbutse ngatenda fata isakanwa go hepfo no haruguru ngaduza umwagazi hakura ari muzima none kwimana agenda okora mu kanwa kidubu nakintambwe uwo mufise w'intakebwa ni wateranye ubwoba ndamugatura iya mpaye ivyo iracari nzima haleluya yamengwimwe yamakunesha cagihe naco yabaye nubirashobora kumpa kunesha hano Yakobo acarasenga rero amasengesho afise integuro nziza Imana ikiyazamwo amasengesho ngo kwihana no guca bugufi no kuri Imana idakiyazamwo hano muri bihe birebire ko ravuga amajambo Imana idasubiza agipfukama umugabo ngo pwa mareka ajavuye wa Yakobo atumviriza rero amagogwa mfise we turayasangira ntumvana ha sinkumvana none wampamagaye atushima kuko ntaguhamagaye nco gituma utamvana ngaha ndagowe jewe ugomba iki ngomba kumpezagira mwabonye ko ibintu yarabifise kandi bamwe biteranye ibintu ngo imihezagiro ngo Imana yampezagena ngo mfise miliyoni 100 oya urafise umugisha nta muhezagiro uri murayo kuko umunsi ayo mahera azohera uzoca ugorwa ariko ufise umuhezagiro n'ayo mahera uzofise umugisha n'umuhezagiro ashobora kugenda ayo mahera ugasigarana umuhezagiro uva ku Mana uwo nawuja nayo yarawusigaranye kwaza bati jewe icazo umushongozi wanje ariho ivyo nibigende nzoba n'Imana fise undi mubiri mutima wanje ukumbuwe n'inkumbu jewe ndafise inkumbu zo kubona uwo ntiyavuga ngo ibintu byanje aho byagenda gowe nzobaho gute oya yari n'umuhezagiro mu mutima udafatiye ku bintu abantu babona Yakobo rero uyu mumarayika atumviriza kukurekura n'ivyo ndavyumva kugenda kandi urandekura uwo muhezagiro ugomba je no uguha none nino nawe uguha nzoba ndawuhaye nde je simfa gutagaguza ivyo mwijuru ntibatagaguza we kugoma umuhezagiro witwa nde urazi kubaza umuntu umugabo azundi mugenze ngo witwa nde uri umugabo biraroshe kuvuga ngo nitwa Gerardo yego ega mugabo abagabo barasumbana mwijuru hari abagabo baturengeye marayika ati witwa nde timhezagira sha ugatevya bihava byanka kuva ahantu umutsi ati kaci ngo ukanyure ati ngaho ramubiririmba mwebwe abanyakinama se ko abanyakinama ko abanyakamenge ngo mbega Mana ngo kutangize nk'abandi siko se umuntu ahora mbona muri mwebwe ukugura gaterera ukamengo nugutira no ntuzewe ukamengo sukwi wiwe ngo wangize ikimuga bazababona mukanya arafyonze Imana iraciye ubwenge nani iramenya ahantu ifyonda Yakobo adahwera mugabo kandi acahinduka mukanyisasa tikaci wa mutsi ngo ateka ndi Yakobo urinde Yakobo nonega wibaza ngo mu Mana iyo byagenze neza birayoberana maraya kijijwe birayoberana imbore kwikijijwe birayoberana
umusuma akijijwe birayoberana, biramenyekana. Bibiliya rero ngo Imana uwo mumarayika ngo aca muhezagirira aho hantu. Mugabo ko yari yatevye kubivuga akabivuga yabaye ako kantu. Bibiliya ngo arinze arenga peniyeri ameze gute ngo ahinyize ukuguru kw'iwacumbagira muhira bateye mutama hari gani ati acha sha acha tumepatana naye tumekutana kwe kuna mahali alifinya nikasikia wapi nikashuka umviriza harahakora umuntu akamanuka amanyama gahera ukabona bikinaniranye harahana atarakora umunsi azohakora uzururuka no kwitapi ushike hasi n'abantu babimenye nubwo ngenduko inyuma nagize isanganye ariko imbere sinkiri Yakobo ndi Isirayeli izina ryahindutse kandi ntaco bitwaye naho ngenduko kazima nitwa Isirayeli ngo Imana yavuze ngo naniganye n'Imana ndanesha kuko nihanye ivyaha nemeye ko ndi umusuma ndi intonyotsi mbesha baca bampirindi zina umuhezagiro uzanana n'ukumuntu ariko arasenga kandi yihanye neza pana gutondeka amajambo gusa oya yihanye neza Imana iciza abantu batoja mu ijuru iri turiko turavuga Bibiliya ibita abantu bahezagiwe duce dusenga Matayo 25:34 mbere kuri 3:3 25:3 intama zoziherereza iburyo bwiwe impena z'ibumoso maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe arizo za ntama ati nimuze abo data yagize gute abahabo nabo data yagize gute mbega barabanyamahera barabanyabintu byinshi ndagizwe bwa oya naho yoba yarari ubusa naho yaba yambaye izibayabaye naho yaragize amageme meza mu mubiri yo kuronka ibyo abandi baronka naho yoba yasatse iwabo naho yoba atigeze aronka akana naho yoba sindabizi nimuze abo data yahezagiye haleluya abo data yahezagiye muraga ubwami mwateguriwe Bibiliya ngo uhereye ku kuremwa kw'isi ngarukirize ngaho murabona ya mihezagiro abantu bava ngo imihezagiro ntibazi ivyo ari vyo bapfa kubivuga gusoma Bibiliya nta mwanya bayifitiye mbega Imana impezagira nakoze iki jewe nsabwa iki kugira ngo mpezagirwe kimwe mbega ndahezagira abandi jewe ndiho mpezagira abandi jewe mu vyanje ndavuga neza abandi nkabahezagira ngo Imana iguhezagire bivuye mu mutima jewe ndafise umuhezagiro w'abavyeyi ndavye ivyo ndabakorera hari abari mu ntambara bafise abavyeyi kandi bubatse ingo abo mvuga bari mu ntambara ugasanga umumama n'umushingane wiwe kumbure umumama ntiyahuje na yina bukwe uyo se uwe mugabo agomba kugirira ibyiza abo bavyeyi ariko madama kamwangira ngo oya jewe n'urubavu Bibiliya ngo uzosiga umuntu azosiga sana nyina abari n'umugore wa karamata jewe n'urubavu ivyo cyase ndavyumva gasanga umuvyeyi mama papa bavyaye abo bantu bagenda baridoga wa mu papa canke wa mu mama nawe ati nanje mama bimeze ukuna kuri umugabo ngoya ndagusesagura dukwiye kugira ubwenge bw'ikibi umuhezagiro ku bavyeyi urawufise wewe umuhezagiro bakozi b'Imana hari ibintu bikomeye buryo yakorera Imana ugasanga umukozi w'Imana akagusengera genda amahoro Yesu aguhezagire urafata ababizi barabizi umuhezagiro
wo gukorera Imana. Bamwe n'ibisuma niba rusenya nzugi mu ngoro y'Imana bari ibi bya 10 ikibona ndashe agahekenya ikarufata kambara agahekenya igitenga gashirako kibeye imbere ngo jenda ciga ubwenge ntibo bakimbenda uza warahenzwe imyumbati yaragukubise hasi waragize ingorane. Icanyuma twabonye umuhezagiro w'abantu basenga Imana. Uracafise umwanya wo gusenga Imana? Mbega uracafise umwanya wo kuririra ubugingo bwawe? Abadafise uyo mwanya bagenda baravuga ngo muranyibuka, muransengera, muranyibuka. Kandi harumwe azoguhakanira kweri baga ngo yego ariko nutimenya ndagukura inkoni ku nzira. Umusonga ubabazanye newo. Undi bavuze ngo inda y'uwundi koma induru nikubuza gusinzira. Ukuribwa kuwundi kurakuraza wicaye wewe. Umviriza ni muza abo data yahezagiye muragubwami mwateguriwe uhereye kukuremwa kw'isi. Abantu Imana yahezagiye nabo bihanye ibyaha byabo. N'abantu basenga Imana n'abantu amajwi abagiriza n'abantu bafise uwo muhezagira uva ku Mana. Twunama imbere y'Imana abipfuza Imana yabakorera muri kino gitondo tubahe kaze mu bubangutsi. Tubahe kaze haraho umuntu atamenya umuhezagira uzanana ugaca usanga aragowe kweri yari ugaranye wenyene ivyakora ari bimwugarana gusa. Uragoma umuhezagiro nivyo kurahezagira abandi uragoma umuhezagiro nivyo. Wabavyeyi urawufise yaraguhezagiye umuvyeyi wawe uravyo wamukoreye uragoma umuhezagiro niko. Uwabakoze Imana warawuronse wewe uragoma umuhezagiro. Uwabakorera Imana uragomba kururyi ruva mu vyawe. Muguheza umuhezagiro w'abantu basenga Imana kandi bakihana neza ivyaha vyabo. Ntasengereko kundavanyanga, ntasengereko kungorane. Wihane neza. Uri kuraza ndakubwire bofuma ubwe ati turakurindirije ku ruhimbi mugabo ukaba wihanye ukazoja mu ijuru. Hakugumamwa ngo uri kurakora ariko kandi ingorane mu mutima uzigendana. Ni muza abo data yahezagiye. Erega hamwe muri ko murazi Imana yabahezagiye ko mwatahuye ibi. Erega se abantu bose babitahura. Oya. Ingo turabarorera dusenga muje. Dusenga mushitse. Mwizina ryawe Yesu Kristo, izina ry'imbabazi, izina ritumye aba bantu bagondozwa n'ijambo ryawe, bumvise mu mutima hari ico bakeheje muri aya majambo yose ahejeje kuvugwa avuye imbere y'intebe y'Imana. Wari wateguriye ishengero kurihezagira. None Mwami Yesu aba bantu bameze nka Yakobo ngo ariko aravugana n'umumarayika yanka kumurekura. Imitima y'aba bantu iranse kurekura Imana, iranse kurekura Imana, igomba kugenda ihezagiwe. Umumarayika aramubaza ati mbega ugomba umuhezagiro none witwa nde? Yakobo acaratura ivyari muri we ngo yari amaze imyaka irenga 22 agwana n'irijwi ryo mu
umutima, ariko uyu munsi yahuye n'umumarayika, aca arapfukama, aca bugufi, aratura ati jewe ndi Yakobo. Uwo mwanya ngo umumarayika aramubwira ati nduciswe Yakobo, wiswe Isirayeli. Aba bantu bawe mwami Yesu bajana umuhezagiro bene uwo bakuye ku Mana, umuhezagiro uca ubahindura basha ivyo bahora bagenderamwo vyose, ivyo bari bamaze iminsi bajugumbana navyo, ubahezagire ubibakureko aho baje bava umusozi baduga, abaduga Peniyeli bagende baboneka ku ikimenyetso cy'uko bahezagiwe n'Imana. Turabasengeye uri Imana yumva kandi uri Imana ibabarira, umwe wese aronka imbabazi Imana agenda ashima Imana. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu nabagirire neza kandi ababere igisubizo, abatsindanishirize kuri ibi byayi byarabatsinze, abashishikara kuvana n'abakozi Imana mwe mushishikare kuvugana nabo. Uyu muntu afise ikibazo kanaka nawe canke umutwaro umuremereye, iyo twegeranye gutya ingabire ziba zihari, twoshobora gusengeranira hagaze ahari, haba muri mwege muhagaze hagati mu rusengero canke mu maje gupfukama, ufise icagomba gushira imbere y'Imana aravyemerewe, ahagarare tumufashe gusenga. Kandi nesaburiya mushitsi nyene yavuye mu Kayogoro ashikino pastingo gusenga Imana, gusengera abantu bafise imitwaro, ingwara, ibisozi bishobora kuba imbere y'abantu. Yesu abatabare. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko turaha ahantu uri, ahantu ijuru rikorera. Turagushima Mana ko twumvise ibi kugira ngo umwe wese aronke ijambo rimufashe. None rero urakoze muri uno mwanya naho harabarengutse iyo migisha mwiyo mihezagira ufise Yesu, nugukiza kurimwo, nugutabara kurimwo. Amen. Nugutabarwa kurimwo. Niyo wa muntu yaguteye ikigongwe yari yaravundiye kuri kijya kidenge ucura haca. Amen. Uramwitegereza ngo wumva ugomba gukira. Amen. Yazafise umubabaro, yazafise umwikomo wabi wabo, aho kwishura tegome agwana dondi ibihabera, ngo abandi ngo jensigaye handumwe, ngo abandi bafise mbere n'abashurukirizamwo, ngo uyu mumarayika azuye amazi, ngo ariko jewe barataye nsigaye ndaha. Ariko nawe teka mbaye ndakubaza, umva ugomba gukira. Amen. Aca aravyemera ngo uyu mwanya nyene ca wikorera ikirago wigiye. Ndagushima Yesu kwijambo ryawe ari gitangaza. Ndagushima Yesu kwijambo ryawe ryasohoye na Lazaro amaze iminsi nemumva. Amen. Ubushobozi bwawe nibukora iki gikorwa, tabara abantu bafise imitwaro, kiziza ingwara zananiranye iwawe birakunda, ivyananiranye iwawe birakunda, birashoboka. Sivyo manza kurondera ngo ibinda bigira gute, oya koko kwawe ni kure gushike hano. Muri vyavuze ngo aho ugendera abandi ntusige, ukuri kurakora ibindi bikorwa handi nk'uko bimeze. N'uyu nyene umugirire neza, n'uyu nyene umugirire, n'uyu nyene ma, n'uyu menga vyari vyarataye, n'uyu menga tayi, n'uyu menga. Amen. N'uyu menga ntivyari bigikunda, bikunda iyi saha uwo muhezagiro wo kumukiza awutahane. Azavuga ati nukuri ijambo ry'Imana riri mu bugingo. Wari wese umutwara arengukanye, mutabara umugirire neza, ko ni kuvuga ngo uranyambaza ku munsi w'amagorwa, nanje nzogukiza, ngo ariko nawe uzompesha icubahiro. Urakoze mu kabizeye bose ivyo bahagarariye bafukamiye, kubagiriye neza twabigushimiye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Nuko musubire mu vyicaro. Yesu abahezagire cyane.